Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Ico nibuka kindi Imana yanyagishije kuvyerekeye ukwicisha bugufi, cari gifatiye kuvyerekeye ukwikengera canke ukwiyanka. Gushobora kuba mu muntu nyene kuri nyegeje kuko ndamaze kubashingira intaho kumwe nasavye Imana nagusavye ume kwibona uko umbona. Haleluya. Yari aho Imana nibaza ko mu gikorwa yakoze muri jewe narahishuriwe naremejwe mu mutima wanje yuko koko ntibona uko Imana imbona, arico gituma mfise ukuntu nikengera nibona ukutariko. Urumva rero aho hantu ndashima Imana yuko Imana yaje kuhadomako ikanyereka uko ari ubwibone ko ukungene jewe nikengera, tureke ko kwiyanka. Igihe yandemye yavuze wewe ubwiye yaturema twese, yaravuze ati ni vyiza. Imana ngo yaravyivuga ngo ni vyiza, tureke ko turi no mw'ishusho y'Imana, ariko ngo nigihe yaheze yavuze ati ni vyiza. Haleluya. Jewe ndinde kugira mvuge nti ibi bintu birashisha, nsa gute, meze gute. Urumva ibintu byose nkabona sinshobotse. Urumva kandi ico kintu nkumva yuko hari mu bwibone nko kumenga Mana ntiwakoze ibikwiriye, ntiwagize nko kumenga igikorwa c'Imana. Je aho yo yavuze ngo ni vyiza, navuze nti ndagicishijemo umurongo, ubwo bwiza nta buhari, warabeshe sivyo. Oya nukuri ntiwakoze ibikwiriye, ukamenga ni jewe ubu rero ngirembe uwujija Imana, uwucira urubanza Imana, ukuvuga uwuyemeza ko no waribeshe, ibyo bintu sivyo. Ariko aho hantu numvise ko nkozwe ko cane, ukuntu naciye nsanga atakindi gishobora mu gihe wabaye nukuri ukavuga uti jewe ndi Imana ndi wa Kristo nukuri mpemu ifatira ikibanza muri jewe uze kwikorera ivyo ushaka, usanga uri kuraduga nukuri nta nindi option ihari, nta nikindi gibe gihari woja guhariramwo muri ivyo bintu. Usanga uri kuravuga ati ahubwo jewe mpindura amaso Mana, ahubwo jewe ndibaza yuko amaso yanje yugurutse, siyo ahubwo humya ivyari vyuguritse byose, watse amaso yawe muri jewe. Amen. Ico kintu caramfashije cane, kandi ni nkuko nukwikengera Imana yanyeretse yuko ico ni kintu nagwanye cane umwanya munini, n'ubu kigishobora kuntera. Kandi ubuhoho rero iyo umaze gutambukana na Kristo ukabuzi kufise muhemu muri wewe, igihe cyose Imana yanyeretse ubunyiti wikengereye ukabona umenga ntaco ushoboye, ntaco ikintu niyo no gusaba ikintu naco ntibikunda, nuko uba ufise ubwibone bwo kubona ko ari wewe ubishoboye, ni mu nguvu zawe, ushatse kubikora mu nguvu zawe, ni ubwenge bwawe, ni ugushobora kwawe. Mugabo aho hose ico utazi nuko nanje ubu nkengereye je ndi muri wewe, jewe uzi neza ko maze kukwiyereka uburyo butandukanye ko jewe ari jewe nguvu zawe, jewe ari jewe ndagushoboza, ari jewe ubwenge bwawe, ari jewe nyishu yawe. Umva iyo uciye uvuga uti ntavyo nshobora, jewe ntaco nshoboye, canke jewe iki kintu no kuri si wanje, ubungize mutoyi na jewe ndi muri wewe. Aho hantu harankoze ko cane kwibaza yuko kwikengera kwanje ari ugukengera Imana yanje, ari ugukengera muhemu ari muri jewe, bushobozi bw'Imana buri muri jewe, buzima bw'Imana buri muri jewe, kugira nyene bushire aho bushira hejuru umwami wacu Yesu Kristo, nkaba uwuza ni kuyipinga kuvuga ati Imana oya ibintu ntibishoboka. Ariko nasanze yuko Imana idufashe kubona ubunini bwayo, kuba plus conscient, bivuga gute, kumva tunyuzwe nayo gusumbya uko tunyuzwa na twebwe. Hari umuntu yavuze neza ngo yari yumva Imana imutumye gukora ikintu, ngo hama ngo agira ubwoba, ngo hama ngo aca mu gusenga avuga Imana ndagusavye umpe kumva afise ukwiyemera, nuvuga confiance muri jewe. Hama ngo ariko arasenga Imana ingicira mwishura mubwira ngo nta na rimwe nigeze ndaguhamagara ugira ugire confiance muri wewe, ngo ndagusaba ugire confiance muri jewe ndi muri wewe. Haleluya. Ko jewe ndi muri wewe kandi jenza gushoboza. Haleluya. Urumva ati nshaka ko umenya ko ndi muri wewe, umenya kandi ko nshoboye, ubanze ugire confiance muri jewe nshoboye, kandi ko jewe nshoboye ndi muri wewe. Haleluya. Numva ico kintu kirankoze ko kinjanye mu zindi nguvu zindi
n'ikintu numva nzokwama nshaka kwibuka kuvuga ko mana ego ikintu kiri kinini simbesha kwa kuri ko umutima n'ukuri ndavuga ni ukuri numva ari kinini me kiraneye ubwoba ariko canke nkumva umenga mugasisura kuvuga ngo nukuri iki kintu naco numva umenga nkabijana n'aya majambo yo kuvuga ngo ntaco nshoboye mana mbabarira ko numva muri jewe ahantu mu mutima hariyegeje havuga ati nukuri mana sinshoboye mugabo mana ndagusavye aho hantu ndahagusabiye ikigongo kandi ndagusavye numve ubumbaye plus consciente yawe kuba kumva wewe kwemezwa nawe kwemera wewe muri jewe kandi nca numva aho hantu mana ntihantsinda nije ndahatsinda haleluya numvise imana impa gutahura ko hariho difference igitandukanya ukwemera imana nkuko ibaho n'ukwemera imana nkuko iri n'ukuri koko ishoboye amen canke kwemera imana kwibaho nyene kuvuga ati ngo je crois en Dieu kwemera imana kwibaho no kwizigira imana kwizera imana no kuvuga ko aho onye uba ubonye nk'umuntu nkuko imana yanje ndayemera numuhanga haleluya imana yanje ninanigwa ukumva urayizeye koko apana gusa kuyivuga amajambo ngo imana ngo imana nihiri muga ukumva ntunyuzwe muga nkumva ico kindi kirimwo kunyugwa n'imana amen kunyugwa no bushobozi bw'imana kunyugwa n'ubukuru bw'imana nivyo nsengeye twese tukaba banyugwa n'imana gusubira kunyugwa na twebwe ubuto bwacu bukarengezwa ukuba bato bukaba bugotwikizwa n'inguvu z'imana n'ubushobozi bw'imana maze tukaba bagendera n'abagendeshwa n'inguvu z'imana n'imana yonyene tukumva niyo twemeye gusumba uko si twebwe twiyemera ariko imana numva ishaka tuyemere amen maze kandi twemere ko ishoboye kandi twemere kwiri muri twebwe twe twayemeye twe twiri kumwe kandi atakidutsinda ahubwo twebwe dufite intsinzi muri twebwe tuheza tukaba abintsinzi abatsinda intwari z'imana mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuvyizeye kandi tubisengeye ko imana iza kudukura mu kwikengera kuko ari gukengera n'imana yacu ariko tuja mu kuvuga ati imana turagushize hejuru haleluya si twebwe tugiye hejuru ariko ni wowe uri muri twebwe mana twizereye kugira ahantu tubandanye kugira ahantu tumenye kudutsinda kugira tugukwikire tugukorere mana niyo bigoye duhagurukana izindi nguvu nshasha tuzi ko ari wowe mana uriko uradushoboza amen turira mugabo tumenye ko muri faiblesse yacu mu nguvu nke zacu mana wowe ubushobozi bwawe buri bwo buca buza akaba ari bwo buturerura ari bwo budutwara kure mw'izina rya Yesu Kristo bisenze kandi avyizeye kuri twese haleluya amen amen.